Okay, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse abariko badukurikirana hano kuri Vikasava Official. Ni shene bashikiriza ibiganiro bagenzi bitandukanye. Ibiganiro vyibanda iterambere ifatiye ku burimyi. Turabaye kaze kugira ngo tubashikirize ibiganiro vy'ingirakamaro cane. Twongera kubasaba kugira ngo mukurikirane video yose kugira irangiye. Hari abantu usanga bacira video hagati ugasanga ntibumvirije ikintu nyamukuru tuba twagombye kubabwira, kandi abari ubuhombe cyane. Ni byiza rero ko utangura video hama rero ukayiheza kugira ngo wumve icyiyumviro cyo twagombye kubashikiriza. Kaze rero ni ngaha aye mwama mukurikirana ibintu byinshi cyane bijanye n'uburimyi, kurima ibintu bitandukanye, kandi mbona ko tugira kayisiti. Twongera kubibutsa yuko kino kinyamakuru cacu canke ino shene yacu ya YouTube ari shene yibanda na cyane kugwaruka kumbure gwaruka barafite ikintu rukora, ngiye tubigisha gukora imigambi, gutanguza imigambi mito na cyane ishingiye ku burimyi. Rero bagenzi, uburimyi ni ikintu ntasubirizwa mu buzima, ni ikintu gikomeye cyane kandi ushobora gutangura ku mutahe mutoyi hanyuma rero ugakura. Hari abantu bagenzi batanguye bari mirengarenga n'ababwiye ko ari mutahe mutoyi, bakarima irengarenga, bakarima ya makaroti, usanga bateye imbere. Nico gituma rero nkangurira canke nkebura abajene gutanguza imigambi mito na cane aba badafise ubuzi bakora. Rero ubu tugiye kuganira ibintu bitatu bikomeye. Ibintu bitatu ngiye kubabwira ni kuvuga ngo ndaza kubabwira ingene internet ari ishure. Ntutuve ngo aho wigira kumbure ngo aho wigira kanaka canke ugira formation kanaka, mugabo uyu munsi nabwiye ko internet ari ishure. Cya kabiri tuza kurabira hamwe impano zo gwaruka. Ngene gwaruka rufise impano zitandukanye, ninge nawe ushobora kumenya impano yawe hanyuma rero ukayikurikirana. Cya gatatu tuza kuraba ingene dushobora kubishira mu ngiro. Ngene ushobora gushira mu ngiro izo mpano zawe. Rero murumva yuko tugiye kuyaga ibintu bikomeye cyane. Kaze mudukurikirane kandi mushishikare gutahura na cyane ugwaruka mwigire hafi n'abantu bose bagomba gutanguza imigambi yabo. Rero bagenzi, ikinyamakuru canke ino shene yacu nga kuri YouTube twagomba tubamenyeshe yuko dufise ikintu twababaza. Rimwe na rimwe tugiye kuraba abadukurikirana dusanga dukurikiranwa n'abantu bafise imyaka hagati ya 35 kuduga gushika kuri benshi. Usanga bafise hagati y'imyaka 35 kuduga gushika kuri 45 55 gutyo. Ariko abone bafise ibice byinshi cyane ku bantu badukurikirana. Ariko gwaruka kuva mu myaka 20 gushika ku myaka 25 kuduga 30, abo usanga ntitubabona. 30 usanga ari bake ibice bingahe kwijana. Mugabo abantu badukurikirana imisi yose bakurikirana ibiganiro byacu n'abantu bafise hagati y'imyaka 35 kuduga kuri 55. Yo bantu keshi badukurikirana. Kaca nibaza none kubera iki ugwaruka badakurikirana ibiganiro byacu na cyane ibiganiro bijana ku iterambere ry'uburimyi. Rero icyo inacho nza kukirabira hamwe. Rero nagomba ndababwire uyu munsi tugiye kubazo ca mbere. Uyu munsi internet ni shure. Ni shure ushobora kwigamwo ukisomesha hanyuma rero ugashira mu ngiro ivyo ukuye kuri internet. Nevuga yuko internet ni shure ntasubirizwa mu buzima uyu munsi. Kandi bagenzi, uyu munsi biroshe kwiga bivaye n'ivyo n'umuhamagaro wawe canke ingabire yawe ugomba gukoresha. Biroshe kwiga cane. Rero ntutuvuye ngo wabuze aho gira formation ariko ufise telefone.
Biye kuraba urwaruka rw'umunsi nibo rwaruka nibo bantu ba mbere mufise amatelefone, kandi amatelefone meza cane. Amatelefone meza cane uzoyasanga he? Uzoyasanga mu rwaruka. Ni kuvuga urwaruka rw'umunsi benshi nko mu bisagara kuva ku myaka 20 usanga afise telefone nziza cane, nziza ashobora gukoresha kuja kuri internet akaraba ibintu byose abakeneye. Kandi mabano urwaruka abaciye ubwenge canke bashobora gukoresha internet bariko bagera ku migambi y'iterambere ikomeye cane. Rero je ndahamagara urwaruka kugira ngo muze mwige kuri no shure vraiment rijanye, je nibanda cane ku bintu bijanye n'iterambere rishingiye ku burimyi. Rero hari abantu benshi bibaza yuko kurima ari kurima hegitare ahantu haniniya cane. Oya, tangurira kuri hatoya ufise, tangurira kuri hatoya ubona, tangurira kuri aho nyene iryo vu nyene ubona ryo hafi yawe. Hakwicara genda ubwire ubushakashatsi aho nyene, utangure urime irengarenga niba atamutahe ufise, zisaba umutahe mutoyi. Bagenzi, nango ndabwire ko hari umuntu twaganiye arambwira yuko yaguze imodoka mu kurima irengarenga. Iyo muntu amwe yonyemerera noza nka muri ikiganiro mukamubona. Imodoka yayiguze mu irengarenga kandi bitarenze imyaka 2. Mwumva yuko uwo muntu afise igishinga ntayo. Iyo ndiko ndavuga rero bino uwo muntu ndibaza abonye nk'izi video ntanga cabona yuko ivyo ndiko ndavuga ari ukuri. Rero ugasanga uwo munsi ugasanga abantu bicaye, ugasanga bicaye mu marigara, na cane cane urwaruka ugasanga muri mu bintu vy'imipira. Nama nabivuze, hariho utuntu inzu usanga hari aye z'imipira, ugasanga niyo mwibereye, ugasanga nyene mu marigara mbene. Uwo munsi bagenzi, kugira ngo ugombe gutera imbere uteza gukora cane gose, uteza gukora cane kugira ngo ushike kwihangira ugomba gushikako. Ni kuvuga ngo umwanya w'umunsi n'amafaranga, gerageza uwo mwanya wose uvyazemwo amafaranga. Ashobora kutaza mu mafaranga direct, ariko avuga ati ikintu nkoze mu minsi iri imbere canke mu myaka iri imbere kizonzanira amafaranga. Nuko n'abandi bose bagiye barabikora, abose mune bateye imbere niko bagiye barabikora. Rero ikintu kitanezera nuko nsanga urwaruka benshi usanga ngo ntaco bafise dukora, ngo nta kigenda hano iwacu biragoye, ikintu cyose ukoze ngo urahomba. Mugabo kura ubwoba, ukure kumva ko wohomba, ushira imbere kuzunguka, ushira imbere umwete. Umwete ni ikintu gikomeye cane mu buzima abagenzi. Umwete ni ikintu gikomeye cane. Iyo ushize imbere umwete bakora cane, abantu benshi bakoze cane bafise intumbero batera imbere. Nuko rero rwaruka muze makukirana bino biganiro vyacu, tubereke ingene mushobora gukora imigambi mito mito. Ariko kandi imigambi mito mito nibirashikana ku migambi mininiya cane, kuko nshobora kubabwira imigambi mininiya cane gose, nanje imigambi mininiya cane ndayishikako nakababesha, ariko nzoyishikako. Cyo bituma rero ndabigisha imigambi mito mito kandi gato karakura. Kandi iyo uhereye ku migambi mito mito byukuri urakorana minini, kuko nshaka guhera hejuru kugira ngo guhera hejuru ngo bikunde. Rero rwaruka rwinshi mwege mugomba guhera hejuru, mugomba guhera ku bintu bikomeye, ariko mumenye yuko guhera hasi naho bifise akamaro. Rero internet ni ishure mushobora kwigako, hagira gute mukaronka ubumenyi mwa mukeneye. Rero kaze izo telefone zanyu mugende kuri internet mu YouTube. Natwe bidukora, hariho byinshi twigira ku bandi, hari twigira ku bandi, tukagenda ababikoze neza amazoshaka kure, tukagenda tubiga duke tugasanga natwe tuko turatera imbere. Rero icya kabiri nababwiye, impano. Menya impano yawe ufise. Iyo mpano yawe umaze kuyimenya, gerageza rero ubake ibintu bishobora kuzoshigikira impano yawe. Kuko dufise impano zitandukanye mu buzima. Iyo umuntu amaze kumenya impano yiwe, cyane urwaruka nigomba ko baza kumvira, kuko usanga bahugiye mu bintu bitagira ikimazi.
gerageza rero kumenya impano yawe. Utarayimenya rondera abantu bivanye n'abantu mubana, abantu baba bamaze gukura, babwiye ati we tukubonye ingene umeze n'utuntu ukunda gukora, wewe impano yawe bariye. Rero maze kumenya impano yawe, tangura kubaka ibikorwa bizoshikira iyo mpano yawe. Ibikorwa bizoheza bikaguha amafaranga, impano yawe ikagira gute, igashika kure. Ndabona uyu munsi urwaruka bariko bagenda mu bintu bijanye n'amakomedi. Muga ndibaza none amakomedi, indirimbo, ibintu bene ivyo, none by'ukuri aba bantu bose bagera mu makomedi bafite impano y'ubukomedi canke mu ndirimbo? Rero tangura umenye impano yawe by'ukuri ufise, hanyuma rero uyizane ngaha. Nubwo bobona abantu bagukurikirana ari bake, mugabo ukoresha impano yawe. Ntugende muri komedi kubera nakayigiyemwo, kubera mutima yayigiyemwo akagira akayisite. Muga nanye mubona ko yagose mu bintu by'uburimyi, kubera bakigingi bayigiyemwo bakagira akayisite. Muga nanye bagase mu bintu by'ubworozi, n'abandi bawanyange n'abandi mubona ko bagase mu bintu byo korora inkoko. Rero impano y'ubukomedi canke uburirimbyi sinovuga ngo niyo gushikana aho ugomba gushika, ariko ugiye kuraba abantu bateye imbere cane ngaha kw'isi, abantu bateye imbere bagira ubutunzi bwinshi, bafite ibintu byinshi. Ugiye kuraba ibice 80% usanga ari abantu bashize imigambi yabo, bakora ivyabo bagashira imitahe yabo mu migambi yabo bwite. No kuvuga abantu bakoresha ibikorwa by'amaboko canke ibikorwa bisaba, ibikorwa bigaragara, bubaka ibintu bigaragara, nibo usanga bateye imbere cyane. Kuvuga abantu batejwe imbere n'ibi by'indirimbo, ubusitare, ubukomedi, usanga ari nk'ibice nka 5%, si abantu benshi cyane. Rero nimba ufise iyo mpano y'inyuze yikoresha, ariko nawe ushobore kuinvestisa, ubaka ibintu bigaragara bizoshobora kugira gute, bizoshobora kuduza cyane. Rero nico nagomba kubabwira, na cyane urwaruka ntimwihutire cyane kuja mu makomedi. Wanashaka ari byo, hari nabo usanga badafise iyo mpano y'ubukomedi, kubera babonye abantu ngo biravuma, ushize ko ngo video ngo kuri internet cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Facebook kirabwa n'abantu benshi, ukabona ivyo. Werondera ibikorwa byawe ushoboye by'impano yawe, ubizane ngaha kuri YouTube cyangwa Facebook, hanyuma rero utangure buke buke, uzobona ko kuko uzobona ko uteye imbere. Ntutera imbere umunsi umwe, bene data. Gutera imbere si umunsi umwe, gutera imbere n'urugendo. Maze kubizana rero uzosanga abantu bagiye barabikunda buke buke, kubera ari impano yawe. Rero uzosanga wubatse ibintu binini cyane kandi ugere kure. Igikorwa uri kurakora gishiye kuri internet, nabyo kuri internet ari shure, ibyo natanguriyeko. Gishiye kuri internet abantu bakibone, hanyuma hari abazokumva kugishigikira, bagushigikire, hanyuma utere imbere. Hari abantu benshi bariko barashigikirwa, nabona abantu bariko barakora ibintu bijanye n'imiyaga nkuba. Impano zabo batanguriye ku bintu byo kubaka utuntu duto tw'amamoteri, tribune zidafashe, muga kubera impano zabo nako bagiye gutera imbere. Rero rondera impano yawe ushoboye, gikorwa ushoboye ugikore, naho utangura ku mutahe muto uzotera imbere. Ni kuvuga ngo hari uburorero bwinshi bw'abantu bagiye batera imbere baciye ku mpano ntonto. Jewe nk'ahantu mva hariho abantu benshi bateye imbere, nuko badaja ku social media, bateye imbere biciye mu burimyi buto bakaduga. Umunsi barima ahantu hanini cyane, bakimbura amatoni n'amatoni, byaciye baduze buke. Rero ikibazo uyu munsi urwaruka dufise canke bafise, nuko bagomba gutera imbere umunsi umwe. Gasanga urwaruka agomba gutera imbere umunsi umwe canke ukwezi canke imyaka 2. Idiri abona imenga ntiyo muteza imbere mu mwaka umwe, iyo ntakora. Ariko nagomba ndabwire ikintu wokora kugira ngo uteze imbere umwaka umwe,
si ibintu byinshi. Rero gwaruka musanga mufise amatelefone, genda muze ngaha ku ma YouTube mwiyige bivaye n'impano yawe ufise, wige ikintu ugiye gushira mu ngiro wokora. Ndazi benshi muzogaruka mutubwira video mwa gushirako naberetse umuntu yabonye ingene ndimi rengarenga n'ingene ngwiza imbuto zirengarenga, nawe acagenda abishira mu ngiro. Wewe ashobora kuzobikora neza cane kunsumvya. Rero impano ni ikintu umaze kuyimenya, ni ikintu giteza imbere gikomeye cane gose. Icya gatatu ni gute twobishira mu ngiro. Ni ukuvuga umaze kumenya impano yawe, ukamenya ko ufise impano yo kurima utuntu ukarimukimbura, by'ukuri bishire mu ngiro. Wubake ibikorwa bigize gute, ubake ibikorwa kandi ubaka ibikorwa bito bito, ubaka ibikorwa bito bito, hanyuma rero bikagera kure. Subira inyuma gatoya, musubire inyuma murabe video nagiye ndabaha. Ni kuvuga video nagiye ndabaha jewe natanguriye kuri A1.5 igihe Agaciro Media baje kungendera, ujyaho Meddy Shanje baje kungendera, yasanze ndima A1.5. Muzora bijya video benshi mwayiravye. A1.5 nayirimo imyumbati, ibiharage, ibigori n'ibindi bintu, kandi bikambikimbuka bikaza neza. Rero abantu babonye ino video musubire murabe video canke tuvideo tutange ndashira kuri YouTube. Biya byose mubona ko ni ibintu narimye, ndagira gute ndabizana ngaho y'abantu barabibona. No kuvuga ngo rero nta kintu nakimwe jewe nkura handi, nta bintu nakuye handi. Biya byose ni ibintu nagiye ndarima. Musanga ko amafoto y'imyumbati cyangwa video y'imyumbati minini cyane, miniya cyane, kandi abantu benshi bakunze. Rero natangure kuri A1, hama ndaduga bose ndagera kure, ariko nagomba babwire ko nzogera kure hamwe namwe turi kumwe, nzogera kure. Rero nkaba ndayibukije kandi kunkurikirana intuze ishene yanje. Umuntu ataragira sabone canke ataragira subscribe canke atandaba, ndamutumiye kandi ndamusabira ngo anshigikire, anshigize ikintu ashoboye, ari gupartaja aya ma video ku bandi bantu. Ndabimusaba kugira ngo abikore, kandi ushaka kunshikira materiel mubona video ntanga ntituba zikosoye neza. YouTube ishobora kuzishikana kure cyane kubera nta bikoresho byiza ndaronka. Rero murabe video zanje kugira ngo mubone neza aho natanguriye. Umunsi rero sinkirima A1, oya sinkirima A1, ariko naho kurima ndahakena cyane kubera umunsi amatongo usanga azimbe no gukota. Sinkirima A1 mugabo umunsi ndamaze kuja ku A10, nkazirima imyumbati A10, A20, ibintu bene ivyo. Rero mwumva ko natanguriye hasi, kandi nzoduga buke buke, muzogenda murabibona. Ivyo nzogenda ndakora, nzogenda bibasangiza kugira ngo n'umuntu aba afise umutahe muto canke aba afise umutahe muto cyane, ndamutera intege abone ko byose bishoboka. Nico ngomba je nico ngomba kwashikiriza, ubone ko byose bishoboka. Ntigeme tumwe ko bidashoboka, ibintu birashoboka mu gihe umuntu ariko kivi. Nuko rero icyo wokora nico, umaze kumenya impano yawe, ukamenya ko hari ibintu ushoboye, tangura kubishira mu ngiro. Gutangura abagenzi, gutangura biragoye cyane, ariko iyo umaze gutangura urahura na challenge, ugahura n'ibibazo, intambamyi, kandi ukabona ko n'inyungu zirimwo, utoshobora kugira gute, utoshobora kubiheba. Maze gutangura rero ugenda ubona ibakwe ryo kubandanya igihe cyose. Rero hari usanga baraheze amashuri bari muhira, ugasanga yigwa kuri telefone. Ahoye mugenzi uri cyane ugwarwa niko ndabwira, kandi ni mwebwe umega ntimudukurikirana.
namaze kubivuga, raba huri urabe ibakwe canke uraba ama opportunité ahari, hanyuma rero utangure buhoro buhoro. Nabe sirengarenga ingene turi mirengarenga twebwe aho tuba tukazirima, kirese ubu ari mu gihe cyo muci twasanze amazi agoye cyane kuronka kubera haruma cyane, kandi kandi bise amazi menshi, ariko aho imvura igwira nzoga ndabereka aho tugeze. Rero tangwa na hajuri, kuko uyu munsi ugiye ku isoko abantu musuma murabizi, ugiye ku isoko ngo urabirengarenga z'amajana 5. Ega abagenzi gukereya amafaranga si ibintu, amafaranga make make si ibintu bigoye cyane, ukuvuga irengarenga z'amajana 5 usanga ari nke cyane, iz'igihumbi usanga ari nke cyane, za 2 kugira umuryango kugira ngo bikunde wogura nk'irengarenga za 3 bibaye n'ingene ungana 4 ibintu bene ivyo. Rero irengarenga ni ikintu urimye mu mezi, urimye mu ndwi 3 ahateba indwi 3 ziba zeze. Rero niba ufise ingabire canke impano ugomba gushira habona, urashobora kugira commentaire. Nimba ushobora kumva hari indi bibazo baza ushaka kuja muri commentaire cyangwa ukansanga inbox nkakubwira ingene ukwiye kubishira mu ngiro. Ariko ikintu ngomba kugwaruka musomye hariya muri profile y'iyi chaîne, tugomba yuko ugwaruka muhaguruka mugatanguza ama projet mato biciye ku burimi, apana kwirirwa mwicaye muhira, ugasanga wewe wicaye muhira uri kuri telefone kuma message mbere wanashaka adafisa akamaro kanini ya cyane. Rero ugwaruka muze mukurikirane video zacu, muze muzisangize n'abandi, muvuge ati uyu muntu aha natera imbere, muzoba ati wa muntu rero yatangurira ku tuntu duto twageze hiyo, nawe musange muko munabitangwa kandi mwaracerewe. Kaze rero tugire gute tudugane kugira ngo dutere imbere twese. Nuko rero ni video ngomba kubabwira, ngomba kubaha utagira subscribe cyangwa sabone, azogira subscribe kuri iyi channel kugira ngo mudutere intege. Tudifuza ko umuntu yameza angaha arangiza umwaka asigaye tworabwa n'abantu benshi kugira ngo ikinyamakuru cyacu kiduge, natwe tuzoshobore kuba aba partenaire ba YouTube. Bye bye.